Mwiriwe neza mwese abanshuti banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umwerereye hose mu bice bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze kuri no mugoroba kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 13 kwezi kwa mbere 2025 ndabahaye ikaze ku batwumviriza mwese kuri no mbonesha kure yacu na yanya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwariko muri kano kanya munyemere turabira hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa cyane agaruka ku mutekano ariko aravugwa mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Dore ingingo nkuru tugiye kwibandaho cange tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Munyuma y'uko urugamba rukomeje kugenda by'umwariko rurakomera nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, urugamba ruriko rurabarizwamo abasoda biganjemo abaturutse nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Hari abasoda benshi bakomeje kugenda baragwa muri zono ngwano ku buryo biriko biratera imiryango imwe n'imwe agahinda. Imiryango myinshi ibandanya kuburira rero abayo muri RDC, igisoda c'Ibirundi kikagumya kinumira muri rusange. Amakuru menshi akomeza kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugeza by'umwariko turiko turakira amakuru agendanye by'umwariko n'imiryango iri kiraburira ababa by'umwariko mu ngwano eri muri Nord Kivu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imiryango ibandanya gusaba igisirikare c'u Burundi ko cobaha rero umuco ku byashikiye by'umwariko ababo, imiryango ikibaza niba rero izanashobora kubashingura cyangwa se izoca irabatereraho akajisho kanyuma kuko bizoma bigaragara. Ni mu nyuma y'uko rero bakomeje kugenda hibonekeza ibitigiri by'abasoda benshi bakomeje kugenda baragwa muri zino ngwano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Uhereye by'umwariko mu ndwi dusozeye by'umwariko twaragarutse ku bigendanye n'urugendo bwana Tshisekedi yaheretse kugiranga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. N'urugendo kugeza ubu nguru rukomeje kugenda ruragira ingaruka ku banyagihugu cane ku bafise abana by'umwariko bararonse cyangwa se by'umwariko barungitswe mu gisoda c'u Burundi. Ibi kandi birakomeje kugenda biratera impungenge n'abandi bariko barinjira mu gisoda cyangwa se n'abatekereza ko bokinjiramo nk'uko byoma bigaragara. Amwe makuru dufise atari ivumbi sigura ko impamvu abasoda bariko barapfa cyane ariko bariko barajyanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwariko atamyimenyerezo ihagije by'umwariko bariko barabona. Biravuga ko ku munsi weje gusa by'umwariko Burundi bwoba bwarabuze by'umwariko abasoda bashika muri 20 by'umwariko 11 bagaca barakomereka nk'uko bikomeza kugenda biradusumira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turabyitsaho tunabirambure mu buryo by'umwariko burambuye cyane. Turagaruka kandi kuri Jean Baptiste baribonekeza ndetse na bagenzi be by'umwariko bamaze kugenda binjira ibohero rikuru rya Mpimba inyuma yo kubogozwa mu ndwi iheze rero by'umwariko kwigenekerezo g'9 ukwezi kwa mbere 2025. Jean Baptiste baribonekeza yahora ari umuhanuzi mukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'amategeko n'intwaro ndetse n'abandi babiri bahora rero barakorana harimo Cyril Sibomana ndetse na Aristide Harerimana bari baraciye barafatwa bajyanwa gusambishwa mwiperereza i Burundi i Bujumbura nyene ku mugwa mukuru ubudandaji. Ejo rero by'umwariko haheze nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ejo by'umwariko haheze haravuye hajanwa imbere rero by'umwariko ya parquet imbere yo kwinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba nk'uko amakuru yoma aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Kaze kuri mwese mutwumviriza mu makuru n'ibiganiro byacu, abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bahereye mu bice bigiye bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bice bigiye bimwe na bimwe. Mwese ndabahaye ikaze cyane, ndabahaye ikaze by'umwariko abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza baherereye by'umwariko nga mu karere k'ibiyaga binini by'umwariko abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese ndabahaye ikaze cyane. Niba ari ubwa mbere se ngaha Bishoboka kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategura ndetse no kubashikiriza. Ikaze kuri mwese, tuyatangurire kuri isanganya ikomeje kugenda irahitana abasoda b'abarundi bakomeje by'umwariko gupfira ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari imenyesha makuru ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bizwiho kwandika ku mbuga ngurukana bumenyi by'umwariko byatanguye kugenda byandika ko unyuma y'urugendo bwana Fregis
Tshisekedi rero arongoye Republika Iharanira Rusange ya Kongo aherutse kugiranga mu Burundi kwigenekerezo rya 22 Kigarama 2024 by'umwihariko rukomeje ndetse rwatanguye kugenda rugira ingaruka nyinshi cyane ku basoda b'abarundi. Ni mu nyuma y'iko rero abasoda b'abarundi bari bamaze igihe batagaragara by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko nyuma bikaza kugaragara yuko aricyo yaraje gusaba, ndetse akaba yaranasabye yuko harungikwa abandi basoda benshi cyangwa se izindi batayo nga mu Burundi. Mu nyuma y'amakuru akomeje kugenda agaragara mu nyuma y'ingwano zimaze imisi zibonekeza cane cane mu gisagara ca Masisi, mu bice bya Ndumba no mu bice bigiye bitandukanye, inyuma y'iko kandi by'umwihariko ku munsi w'ejo haje haraboneka indi ngwano ziremereye cane zagiye zirabera mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane by'umwihariko nga mu nkengero z'umujyi wa Goma, muri Nyiragongo, mu kibaya cya Kibumba. Ubu tuvugana imiryango myinshi irabandanya kuburira abayo muri RDC, ikaba by'umwihariko igisoda c'u Burundi gikomeje kugenda kiraruca kikarumira, akaba atacyo gisobora kuba cyotangaza. Turakomeje kugenda twakira ubutumwa rero bw'abasoda bamwe na bamwe bari ngaha mu butaka ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko kandi n'imiryango imwe n'imwe by'umwihariko ikaba ikomeje kugenda iburira n'ababo mu ngwaniri muri Nord Kivu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Imiryango imwe n'imwe ifite abasoda barungitswe ngaha ku butaka bwa Kongo ibandanya gusaba igisirikare cy'u Burundi ko cobaha rero umuco by'umwihariko ku byashikiye ababo, imiryango ikibaza nimba rero izoshobora no kubashingura. Ni nyuma y'abasirikare baharugwa muri 12 twari twababwiye rero mu mpera zindwi iheze. Hano rero by'umwihariko ndagiye by'umwihariko mbabwire andi mazina ya bamwe mu basoda bagiye batandukanye shika muri 6 by'umwihariko bandi bamaze kumenyekana rero ko bahitanywe n'ingwano. Hari Kaprari Liyetona Irutingabo aravuka ku mutumba wa Muyange, komine Gitanga by'umwihariko mu ntara ya Rutana. Hari Sergeant by'umwihariko Barankiriza aravuga ku mutumba wa Gihoma, komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Hari Capital Chief Aniseti Abiyambere aravuga ku mutumba wa Janizone Bwasare, komine Gasogwe ni mu ntara ya Muyinga. Hari Kapitali Innocent Irambona aravuka ku mutumba wa Kayoyo, komine Mugongo Manga by'umwihariko mu ntara ya Bujumbura. Hari umusirikare Jean de Dieu Ndayizeye aravuka ku mutumba wa Nyamakarabo by'umwihariko komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Hari by'umwihariko Kwizera aravuka ku mutumba wa Mpota by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Amakuru yiwe by'umwihariko ntaratomoka neza, hari benshi bahanahana by'umwihariko ko yoba yarapfuye, ariko hari n'ayandi avuga ko yoba yarakomeretse gusa nk'uko byuma bigaragara. Hari iyindi miryango myinshi cyane ihangayitse rero umutima no kuba rero by'umwihariko haciye igihe kinini cyane itaronka amakuru yabayo kubera abasirikare b'u Burundi batswe amatelefone. Abo bose by'umwihariko bamana umutima mu kirere ko rero ababo bashobora kuba abatakiro canke barahitanywe n'izingwano. Abategetsi ntibashaka rero ko abarundi bamenya ibiriko birabera ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Abasirikare bari ku rugamba muri Nord Kivu baratubwira ko rero bari mu rugamba rutoroshe cyane namba, ko rero bapfa ku bwinshi, na cane cane abasirikare bashasha baraherutse gusohoka by'umwihariko bava by'umwihariko mu cyo twakwita by'umwihariko nko mu myimenyerezo ya gisoda. Mbere by'umwihariko abatari bakeya usanga umengo ni n'abana, bamwe rero muri bo ni abasirikare bashasha buzuye rero agahinda kubera bavuye mu myimenyerezo y'igisirikare baca barungikwa ubutarariye muri RDC batabanje no kuramutsa imiryango. Ubundi rero y'abasirikare bahejeje kwinjizwa mu gisoda barahabwa akaruhuko gato bakaramutsa n'imiryango yabo, bagaca by'umwihariko baronswa cyangwa se berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisoda kiguma kibuza kuvuga ko rero abariko barahitanwa n'iyo ntambara, by'umwihariko imiryango imenye ko rero abayi bamaze gupfa nayo rero irabuzwa rero kudangara by'umwihariko ngo ntibimenyekane. Perezida Valentin Ndayishimiye yagurishije ingabo z'u Burundi kwa Perezida Felix Tshisekedi Cirombo, we yironkera amamiliyoni y'amadolari azanwa by'umwihariko mu mavarisi, ariko ntarashaka ko rero abarundi bamenya ingene iyi ntambara iriko irakora ku banyagihugu. Mu gihe rero intambara zibandanya, amakuru twaronse by'umwihariko akomeza kugenda avuga ko rero ku munsi umwe rero gusa wejo haheze by'umwihariko hari harapfuye abasirikare baharugwa muri 200
22 harakomeretse 11 abo by'umwihariko ntituroronka amazina yabo. Ikindi cyabaje abasoda b'u Burundi muri RDC by'umwihariko ni agacengere by'umwihariko bakorerwa n'abategetsi baho. Abasoda b'u Burundi baritanga bidasanzwe, hari n'agaciro bita ngungu, bavuga ko rero baherutse kubohoza, ariko by'umwihariko nta na rimwe abategetsi ba RDC baravuga iciza bakorewe n'abasoda b'u Burundi. Ibikozwe n'abarundi biritirirwa abasoda ba RDC canga by'umwihariko ba FIDC be n'insoresore bita abazarendo. Abasoda b'u Burundi ntibumva rero ico bariko barapfira mu gihugu by'umwihariko kitabakunda kandi kitabaha by'umwihariko ndetse kitanabubaha nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho muri no mwanya arerekana ndetse agaca arasigura ingene ibintu biriko biribonekeza canga se uburyo ibintu bikomeje kugenda birameranga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya by'umwihariko arakomeje kugenda aratera impungenge batari bakeya, by'umwihariko akaba akomeje kugenda aratuma benshi mu banyagihugu b'u Burundi bakomeza kugenda by'umwihariko barashimangira ndetse baranerekana neza yuko ibiriko biraba by'umwihariko nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ari mwe mu bintu biteye impungenge ndetse biriko biranatera umutima uhagaze. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko rero hari na bamwe mu basoda bajya batandukanye biganjemo abariko baraturuka mu gihugu ca Somalia b'abarundi no biteguriye kuba barungikwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa nga mu kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradusumira aravuga ko Jean Baptiste baribonekeza ndetse n'abagenzi biwe baraye binjiye ibohero rukuru rya Mpimba nk'uko amakuru yo maradusumira. Inyuma yo kubogozwa mu ndwi iheze kwigerekerezo ry'ikenda ukwezi kwa 2025 Jean Baptiste baribonekeza yahora rero ari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu by'umwihariko ajejwe ibibazo by'amategeko n'intwaro ndetse n'abandi babiri bahorero barakorana Cyril Somana ndetse na Aristide Harerimana bari baraciye barafatwa barajanwa gusambishwa mu iperereza i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji nyine. Ejo haheze bahavuye bajyanwa imbere ya Pariquete imbere yo kwinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba. Igihe ababogozwa rero mu mabanga by'umwihariko iyi President Evariste Ndayishimiye yagirije abahanuzi biwe by'umwihariko ko bamuhemukiye mu gushira by'umwihariko mu ngiro itegeko ritanga ikigongwe ku banyururu. Bamwe rero bano bagabo rero bashika muri batatu baragirizwa ko barekuye inkozi z'ikibi umukuru w'igihugu atari yashize mu bari kugwa nk'uko vyoma bigaragara. Jean Baptiste baribonekeza yarahoze arongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu nga mu Burundi kuva muri 2015 gushika muri 2019. Ni ciringo cabayimwe rero ifungwa ryinshi cyane by'umwihariko za politike by'umwihariko carabayimwo imfungwa nyinshi cyane zo muri politike, maze Jean Baptiste baribonekeza arinumira. Ni ciringo cyarabayimwo ibyaha bikomakomeye cyane byo guhonyora agateka kazina muntu, harimwo rero kunyuruza abantu bakabugwa irengero, kugandagura abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuboreza igufa abafunzwe ndetse no gufata abakenyezi ku ngufu. Jean Baptiste baribonekeza yaraciye arinumira. Ni ciringo kandi carabayemo guhama by'umwihariko bidasanzwe abaharanira agateka kazina muntu by'umwihariko. Jean Baptiste aca arinumira kugeza ubwo rero benshi bakomeza kugenda baravuga ko ari umwe rero mu bantu bagiye baraboneka mu babi menshi. Bagenzi iyi si by'umwihariko irafise ibyigwa byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko vyoma bigaragara. Hari abategetsi bamwe na bamwe by'umwihariko bagiye baragaragara nga muri CNDD-FDD baca n'abategetsi bakomakomeye cyane, ariko gushika ubu ngubu akaba ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko barahura n'akaga karemereye cyane. Bamwe rero by'umwihariko amabohero baciye barubaka nibo rero by'umwihariko bakomeje kugenda barayinjiramo nk'uko vyoma bigaragara, cange se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta by'umwihariko akomeza kugenda aradushika cange aratugira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda agaragaza ko by'umwihariko mu gihugu c'u Burundi akomeje kugenda haragaragara cange by'umwihariko haribonekeza by'umwihariko ibibazo bimwe na bimwe biremereye cyane. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
harakomeje kuvugwa ingwano zabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru canke ku Imana cyangwa kuri dimanche nk'uko byuma bigaragara. Ni mu gitondo cyo ku cyumweru cy'ejo haheze nyine kwigenekezo rya 12 Mutarama ahagana mu masaa 12 za mu gitondo nibwo imigwano ibivuga ko riri komakomeye cane yongeye kugaragara hagati y'umuhari wa M23 n'agatsiko k'ihuriro ry'ingabo za Kongo harimo ingabo z'u Burundi, FDLR, abazarendo ndetse by'umwariko n'abandi bagiye batandukanye biganjemo abacanshiro b'abanyaburaya. Ni imigwano bivuga ko rero z'umwariko yacogojwe nijoro mu nyuma yuko isaza ari zigeze by'umwariko ku isaha by'umwariko 20 z'umuhingamo nk'uko byuma bigaragara. Iyi ngwano kandi by'umwariko ikaba yarabereye mu misozi ya za Shanga, Ngungu, Gasake, Kamatane yerekeza za Rwangara. Aha by'umwariko ni muri Kivu y'amajyaruguru. Aha hose ni muri Teritwari ya Nyiragongo, ni ku musozi by'umwariko muri bino birunga, hakaba rero ari hejuru y'ikibaya cya Sake, bamwe rero basanzwe baranita by'umwariko muri za Kibumba. Bivuga ko rero mu ngabo z'u Burundi by'umwariko ziherutse koherezwa muri Kongo abagera ku 300 bamaze rero kuhasiga ubuzima. Aya ni amwe mu makuru akomeje kugenda arahanwa nga ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari benshi bavuga ko rero Sake yaba yarafashwe by'umwariko gusa M23 gufata aka gace ntabwo by'umwariko kayiforiza by'umwariko kuko by'umwariko imigwanire yayo by'umwariko ikunda kujya mu misozi, kuko rero ahantu hari ikibaya byorohera rero ingabo za Kongo zikoresha drone ndetse n'ibindi bisasu biremereye cyane bikomakomeye cyane. Ikindi nuko ahanga muri Sake hegereye umujyi wa Goma, kandi ubona ko rero M23 idashaka gufata uyu mujyi kuko rero by'umwariko yo iba igwanira uburenganzira bw'abanyagihugu nk'uko byuma bigaragara. Hariko harahanwa amashusho agaragaza by'umwariko bimwe rero mu bikoresho biremereye cyane byakomeje kugenda birafatwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Zimwe mu ntwaro ziremereye cyane zirakomeje kugenda zigaragara, ndetse abatari bakeya barakomeje kugenda by'umwariko bashimangira ndetse bananerekana neza ko uru rugamba rutari goroshe. Reka mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu mutwumviriza nga kuri Burundi News TV, dusubira mu masaha ari imbere turabera hamwe ibindi bigezweho.